Igisirikare ca Congo FARDC catangaje ko gishaka gusubiza mu ntoki cyangwa gusubirana igisagara ca Uvira inyuma yuko umutwe w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zahagaragaye ndetse akaba arizo ziriko zirahagenzura uno mwanya tuvugana, ndetse bakaba basaba Wazalendo ko batosubira muri ako gace mu gihe ibintu bitaratungana, ariko tubabwira yuko FARDC yo imugambi ifise ari kugira ngo ishobore gukura zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ngaha mu gisagara ca Uvira. Mu kiganiro nari nabashikirije mu kanya gaheze nababwiye uburyo ino FARDC igeze neza na neza mu marembo y'igisagara ca Uvira, nababwira yuko marokalite yo mu bwinjiro bw'igisagara ca Uvira ariho hariko harabera imigwano ku birometero 7 kugira ngo bashobore kuba binjira hano mu gisagara ca Uvira ata kibazo na kimwe bahakuye inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Twabwire yuko kano kanya Uvira icurwa, turaje tubabwire bimwe mu vyerekana yuko Uvira ishobora gufatwa umwanya n'umwanya, turaje tubabwire ivyerekana neza yuko zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nazo nyene zishobora kuyikura umwanya n'umwanya zitarinze kuraswa na FARDC canke zikaraswa canke zikigira yuko arizo zihikuye kumbe zihavuye kubera ko ugutinya ndetse n'ingene ari bo nyene bashoboye kwisiga muri donc novuga muri zone iri rouge. Ariko mbere ko twinjira muri ivyo byose manzi ndabaramutse cyane mwebwe mese mudukurikirana by'umwihariko mvuga rurimi rw'ikirundi, ndavuga abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Congo, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambie, tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerique, abari muri Aziya. Reka tubabwire timwiriwe cange mwaramutse bivana n'amasaha muri ko muradukurikirana muri nemeje kubabwira ati Uvira iracugwa. FARDC na Wazalendo kuva mu ntango zindwi turangije barazikenyeye ndetse ziraguma, aho brigade Dehibu ya FARDC yaje itavyorosha, hiyongeye ko ubushobozi bushasha bwa gisirikare mu kirere, ku butaka ndetse no ku mazi, bariko bandikisha amateka n'isura nziza y'igisirikare iriko irahinduka. Ndibaza imagiye muri kukirana ingene nababwiye uburyo yihibu abasikare ba FARDC bakimara gushika mu misozi ya Uvira ibintu byahise bihinduka. Ndaje ndababwire buri kimwe uko ibintu byifashe. AFC M23 ku manyanga yayo yarashoboye kuba ishika muri centre Makobora, ica imenyesha ko vuba cyane izoba igeze Ibaraka ndetse na Swima, kuko yarabona yuko inguvu y'uwo bahanganye zidashobora kubatangira. Bidatevye umugwi witirirwa ibihuna wa FARDC wabaye ushitse uvuye muri Kinshasa, bacangana nabo Wazalendo bari barishwe n'agahinda hamwe no guhemukirwa, baruhijwe n'amategeko ya mavuga ngo repris stratégique ngo na cessez-le-feu ava mu bakuru ba FARDC batwara akarere ka gisirikare ka 33 ndazi ibi mwagumye mu bikurikirana, twagumye tubibaha uko ibintu byari byifashe. Izo ngwanyi za leta zitirirwa ibihuna hibu na Wazalendo zarashoboye kwerekana umuhari wa AFC M23 muri Makobora gushika Kigongo, ahariko harabera urugamba rw'amaraso guhera ku munsi wejo, guhera ku ngenekerezo rya 27 kugeza nuno munsi w'ingenekerezo rya 29. Ibi twagiye navyo tubibabwira yuko AFC M23 ndetse ubu tuvugana kiretse gukubwa muri Makobora, murabizi yuko hari Makobora ya mbere ndetse n'iya kabiri. Izi Makobora zose uno muhari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda wamaze kuba uhasohoka, bidasubirwa wamaze kuba wirukanwa ngaha muri izi Makobora zigera kuri zibiri. Ubu bivuga ko begereje poro yitwa ikivuko cyitwa Kivovo basatira centre Uvira, mu gihe abandi mu misozi yose ihanamiye Uvira baguma begereza. No babwira yuko aba basirikare ba FARDC bariko baregereza kino kivuko ca Kivovo ndetse na Karundi hoho ndabizi, murabizi mwese vyahabereye mu misezi ingene bashoboye kurasa amwe mu mato zino nyeshamba zifatisha mu gutembera ndaca mu kugizo mu kirara Tanganyika, abo yo bita amavedete yaratwaye ibigwanisho ndetse n'abasirikare batari bake, ndetse bose bakaba bashoboye guca bahasiga ubuzima.
ubu rero amakuru dufise nuko uko FARDC iriko advancinga yegera Exiporo nuko no bari mu misozi ya Uvira muri koresho FARDC baguma begereza ndetse no mu kanya gato gaheze twababwiye ingene inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zaguye muri ambuscade ziriko ziraduga mu misozi ya Minembwe. Icatumye AFC M23 igogwa n'urugamba muri Fizi no muri Uvira ndaje ndakibabwire tugice ijya nino tukigende ko buke tubabwire ndetse nabo bwage mwese mushobora kuza muri commentaire kugira ngo turabire hamwe ino mbono karico kimwe. Icambere kiko kiratuma zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zinanizwa ngaha mu gisagara ca Uvira ndetse no mu territoire ya Fizi nuko ikirere kirere cyarugawe nta ndege canke drone ya AFC M23 yoshobora kuguruka muri ico kirere. Ivyo vyatumye igisikare cyo mu kirere ca leta gishobora kumenagura stock y'ibigwanisho yari mu ikambi yakara ahahoze Monesco yongera irasa amato ya AFC M23 yari ku burinzi mu mazi ku kivuko neza na neza cya Karundu. Ibi biri mu byo twabashikirije, biri mu byo twagumye tubereka umunsi ku munsi. Ico ni cambere. Ikigira kabiri bakoresheje ubuhinga bugezweho ku basirikare bagwanira mu mazi, aho ndavuga FARDC. Ivyo vyatumye bashobora kuva mu mazi ya Fizi barashika mu mazi ya Uvira ariho ibirindiro vya FARDC vyo mu mazi biri mu gice ca Kigongo. No babwira ubu turiko turavugana ahanyene muri Kigongo neza na neza mu bwijo bw'isagara ca Uvira nuko hariko haraba imigwano idasanzwe, imigwano karundura, imigwano novuga yuko iriko iraba mu buryo budasanzwe. Ico nikigira kabiri kiriko kiratuma inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zinanirwa muri no rugamba rwasojeje neza na neza ngaha ku gisagara ca Uvira. Badukurikirana ndazi yuko muca mu bitahura rimwe kabiri gatatu kugera ku gihumbi. Ikigira gatatu FARDC yarashoboye kugwiza inkoho zigezweho ndetse n'abasoda bakomeye benshi mu misozi ya Uvira ku buryo umwasi bimutera ubwoba. Hakiza aba bahibu ndibaza mwarabonye ukwikanga kwizinyesha amazigihugu cy'u Rwanda aho zatamwe kuvuga ati aba bantu turabahungiraho biragenda gute turahangana gute ari nguvu. FARDC yongereje mu bya gisirikare ndetse izana n'inkoho zigezweho, inkoho zishobora guhangana n'umwasi ndetse zigashobora no kwangiriza canke kurasa bikomeye zino nkoho z'umuhari w'inyeshamba za AFC M23 ndetse vyanatumye Uvira ku buryo umwasi ariyo agira ubwoba atangura gupanga uburyo ashobora guhunga. Iyi ni po igira gatatu yerekana igituma zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ziriko zirananirwa ndetse zishobora no gukugwa mu gisagara ca Uvira. Bidaterana nababwiye yuko izi nyeshamba zifise ahantu hamwe ho guhungira neza na neza mu gihugu cy'u Burundi ziciye mu mazi yatanganyika, mu gihe FARDC yoguma ikora amataki ya advancinga igaba ibitero kuri zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Reka tuje kukigira kane cerekana canke donc kinoma igituma izino nyeshamba zishobora kuva mu gisagara ca Uvira zitwaje ngo turahavuye kubwo kubahiriza amasezerano. Murabizi yuko babigize ariko ntabwo babigize mu ngiro, ahubwo yabaye trick cyangwa kugira ngo babe barasamaza hano bakongomani basamaze n'aya makungu yari yabategetse kuva muri bino bice bafashe. Ikigira kane nuko muri Uvira biragoye cyane, biragoye kandi biragoye kuhashinga zino modoka zirasakure nk'izari zishinze muri Kamanyora ndetse no muri Bugarama neza neza mu gihugu cy'u Rwanda. Mucumve kino kintu, muri Uvira ntabwo vyoroshe kuhashinga inkoho plutôt bijye bimodoka biba bihetse inkoho zishobora kurasa kure nkuko vyari Ibugarama mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi yuko hari inkoho zarasa ziri mu gihugu cy'u Rwanda neza neza ndetse bikagorana cyane nuko bo bikora nkuko bari babikoze ngaha muri Kamanyora. Murabizi yuko hariho ibimodoka byaba biri kw'inkoho ndetse biranakekwa yuko inkoho yoba yarashe kugirikizo rya gatanu Kigarama no mwaka turimwo neza na neza aha muri Rugombo muri Cibitoki muri Bujumbura yagutse ari inkoho yari yestariye ku modoka yari ngaha muri Kamanyora. Muri iki aha turacari muri ino ngingo igira kane aho bavuga yuko muri Uvira yuko bihagoye kwashinga zijya modoka zirasakure nk'izari zashize Kamanyora na Bugarama mu gihugu cy'u Rwanda kuko imisozi yaho nta modoka zijayo, kandi hakujya naho hari igihugu
c'u Burundi. Rero muvyumvirize, icambere nta imisozi yo muri Uvira nta modoka ijayo, kandi hakurya nuko hari igihugu c'u Burundi. Muga muri Kamanyora hari imisozi, imodoka zarajayo, kandi hakurya yaho hari igihugu c'u Rwanda. Muguno munsi biraboneka neza yuko iyi M23 ishobora kunanirwa kubera ko imbere hari igihugu c'u Burundi, kandi murabizi yuko igihugu c'u Burundi kitigeze gishigikira uno myitwarire canke ino nyifato yizinyeshamba z'igihugu c'u Rwanda ndazi image muri kukirana. Ndetse kubera gutera imbere kwizinyeshamba za M23 bitagikunda, hari amakuru avuga ko vuba bashobora gutangaza ko bavuye mu gisagara ca Uvira, atari uko bahikuye bonyene, ahubwo ari ukubera bagize ubwoba bwinshi bw'ibigomba kuba bakongaha mu gisagara ca Uvira. Iyi ni imbono yiwanje. Shonda subscribe kuri Kodi Entertainment uzobandanye uronka amakuru menshi kandi yizewe, amafoto n'amavideo y'ibiba vyabereye ku mirongo y'urugamba byose biracako. Ndetse nanagusabe gushiramo commentaire yawe, nawe utange imbono yawe.